turuga turavuga wari kumwe n'abatoya bawe abana wareze wafashije FIZZO waramufashije SatB waramufashije namwana kirimo kandi ego namwana kirimo bajya bose namwana kirimo c'est son de waciye umugani ukomeye cyane ati umwana w'umuyanga aginga umugore uramwerekanye kuri stage uvuze ati umwana w'umuyanga aginga byari bisiguriga KIDUM ushaha ihorere nari mfise ibishobisho byinshi cyane nari nakunze ico gihe les sentiments d'amour j'étais trop amoureux à cette époque là bon nahuye n'umuntu ndamukunda sana bon ko chaque fois hariyo succès ije ndafise ibanga ngira niyo mwanya nishira hasi cyane niyo mwanya ibintu vyose mbona ko ari bisanzwe niyo mwanya mbona yuko vyose nubusa ariko bamwe bamurabazi nga amaguru acaja mu kirere ahubwo hari n'umwanya yiyumvira ko yabaye imana. Hello boys and girls, ini sera komeze neza kwa kundi anda bokore juste gale KIDUM from like black man edition black bendo camera wita Ivan uyu rumukubito ntibagire kugira subscribe cyangwa sabone agakengeri hajya kugira ngo notification bemeze neza wa wafyonze likes zanyu na comment ziratwubaka ndabara uyu numukubito yabikoze guhera kera numuririmbyi novuga ko amaze gukora ibirenze bikenewe iyo aririmbye abahukanye barasubirana yari nabonye kuri mariage oya ndaza kubisubiramo kwa kundi handi ukaburi kuna Babylon hoshi ukari kuna Rastman mugurati tag 5 bamwita Nimbola Jean Pierre umuziki wa mwise KIDUM kibido kibuganizo amaze gutwara ubushimwe bwinshi Kilimanjaro award oya so muziki wa nyise KIDUM bambere izina KIDUM mejeje kuvuka muri Prince Jean Charles mama yari yavyaye umwana vyibushe cyane uyo ni jewe bon hanyuma mu nyuma kwera ko natanguye KIDUM bisigura bido mu Gifaransa nangura gukoresha bido mu kuvuza ingoma nace nitwa kibido ndakora musamuze barabara yawe urakoze cyane unameze fresh yego frère mu Kristo dukoze kiganiro kwa Mungu wambaye irishapure mu Kristo nico bisigura hari wambwiye ngo ndukiri patiri w'umuziki bakwise cardinal iyo umvise bakubwiye ivyo uvyumvamwe gute mze barabara yawe bon nurukundo abantu bangunda bakama amazina urumva mu bisanzwe muri make ndikisha bugufi sasa bariko baragira ico bita elevation kukuduza kugwego akavuga ati une si patiri uni cardinal urumva bakurengeje na musenye uciuba cardinal ariko sinifuza ko bonyita papa oya bikomeza kwindi point bidasanzwe ndabwira ati inyuma dugaruke gatoya ndabwira ati welcome back kandi mu gihugu cy'amata n'ubuki inyuma y'ukwezi kutanashika ukoza amateka muri arena uyumva gute kwanza ugarutse mu Burundi bo ubu nagarutse ndi umuntu muto cyane nagarutse ndi muri concert nahujijwe n'ugwarukwa gose bato kuri jewe cyane nabo tungana nabo twegeranye suiva n'imyaka suiva na carrière igitaramo cyo muri arena novuga ko cyari igitaramo kidasanzwe ndavyibukana ari mu MC ryari ryambere mu Burundi tubonye umuririmbyi ikorana concert wenyene atawundi ari kuri affiche ari wenyene n'umu MC arabo gusa atakindi kintu tuca tubona washize ku mafaranga umuriro n'amajana 2 kuri table ibihumbi 150 ibihumbi 130 vyageze gute kugira urinde kijya kintu na cyane naho ufise izina turabizi ko mu Burundi bitari bwabe bon d'abord nagenda kubarire urabona mu Burundi nga benshi twariganye hakaba nabandi barutse banyumva bari mu buzi butandukanye bwa leta bw'abikorera twabo igikuru kwanza igituma bari hajya amahera nico no kwita ni consistency naramije ko umuntu akavuga ati kwereka atabihevye uyu nakuze ndamwumva nahejeje n'amashuri ndiko ndamwumva hariho je n'abantu banyumvise bakiri muri primaire ubu bahejeje kaminuza rero uko ico kintu cyuko jewe namije ko anyumva kiri muto anyumva gushika naho ashise mu bigero kubaka gwiwe gushika naho umuntu akora famille ye umwana yavyaye nawe nakaba umufana ce n'est pas blague iyo si blague rero kwanza hariho respect y'akazi k'umuntu abarundi hariyo abantu bameze gutyo bubaha akazi k'umuntu
hakaba kandi na respect y'ibikorwa vyiwe uzi ko bifise agaciro content n'ivyo aririmba message atanga uko zimeze bavuze ati nawe yosaba umuriyoni toyamo urazi ngaha kuri Van Beach tugire concert aho abantu bazoriya 900,000 itike isanzwe 900,000 itike isanzwe hanyuma itike iri hejuru 5 million turamuse ndeka tubare Abraha uraziko no murigeze kumbwira ngo hajya ngo amazina ngo kugira kwita izina ry'ikirundi hajya ngo KIDUM ni kirundi urumva aba ari ibintu bitatu so abahora mu mupatiri uburi umupatiri cyangwa umusirikare cyangwa umugwiza tunga niwe ngo umva Abraha tararonka amara yitwa Abraha niko twabwita ndeka globale wafise amara yitwa ndeka tubare Abraham Bibiliya urazi Abraham wariwo tumuramuse cyane kino kintu tucitege cyane biriko biza kuguva idasanzwe kiya gitaramo duhaye public irahagurutse aba boss asanzwe ari n'abafane biwawe bose baravuga ati uduhaye umuziki utagabanije amasaha ne KIDUM byari byoroshe kuva kuri ya stage na cyane ko warinze uva kuri stage abantu bakikurekrama bon amasaha ane kwanza kuri Jenny Mark hano kuri Van Beach shaka kuzorimbira 30 personnes gusa 30 personnes gusa 30 ariko twe turavuga igiciro cha 5 millions par personne table za 5 millions oya sukwihaya kandi ndiko ndashima kuko iyo ni faveur ivuga ku Mana jewe ndo mukristo ndakesera faveur iva ku Mana ije ku muntu abasizo amavuta ivyo akoze birikora birishira mu kibanza gukundwa n'abantu kuriya erega nivyo vyejo bundi kuri miki so gukundwa abari abararishe kurindira gushika 4 du matin umurundi tuzi ko dufise commune yitwa commune Musinzira attention petit attention commune Musinzira kubera iki bategeza kujya gusinzira ate mu ngo zawe ariko barahaguma musandero commune Musinzira avuga ati ibintu ngore uno musikidumu muri commune yanje naburi yatashe utabantu barahevye kujya gusinzira bavuga ati tujye musandero wa commune Musinzira la telefone KIDUM abanyonyi banje barihe ko bataza gusinzira hari ibikorwa rusangi ku munsi ukurikira qu'est-ce que tu fais toi urabona nira KIDUM ijyambere tubibonye mu giteramo yashoye kwerekana umugore wiwe asanzwe yitwa mugore bavyandika mugure tubwire hari bavuze ati KIDUM bwabo ndarwafana arabe iyo umuntu agukunda arakweretse famille arakwereka aho rubavuguye ruri arakwereka abana warabikoze nabikoze mu kwa gatanu nerekanye abana kuri ku mutwenzi abana ari nazanye babiri ubu naho mu kwezi kwindwi nerekanye umugore hasiyaye ko ninagaruka ndabereke n'umuyaya wanje tugirigaho nyene biyo bifise isiguri yaga KIDUM ikomeye cyane kuko hajya imibano werekanye kwanza ni ishusho yiwawe uko utereta umugore wawe niko abafana baca babona ati bwa bundi ayo tumuha so umuntu w'imbunuza n'umuntu afise ata n'umuntu afise umugore yakunze arimba indirimbo z'urukundo ariko si umumaraya uravyumva n'umuntu afise akarorero yerekana gutya kandi kubera yuko abiviva niwe uya mugore umuravye ubona agwaye kwashi oya wararavye inyuma kwanza bien de oya attention petit tu es une viande vraie tu es une viande vraie wachi umugaro ukomeye cyane ati umwana w'umuyangayanga aginga umugore uramwerekanye kuri stage uvuze ati umwana w'umuyangayanga aginga byari bisiguriga KIDUM bo wewe ndakubarire uri umuyangayanga ugurisha inyama mu isoko hanyuma ucugika uceja iwawe ugika pota birajira ku yindi pomi dasanzwe KIDUM prestation zawe turama tubona imisi yose nka show wakoze muri arena yari no stop wava mu yibuja mu ibi indirimbo urashaka ko warayikoze muri 2020 kwanza indirimbo urashaka ko waririmbye duvate resama ivyo waririmbye ngaha muri ku mutwenzi kwa Brice
hari izo wasubiyemo hajya twumva wahinduye vyose passage amakora mwamwe turavuga tutone uno mugabo ni umuproducteur nibiki iyo witegura igitaramo nike kintu ukora kugira ngo abantu bame bafisa mero yo kumviriza ubuhinga ukoresha mu gitaramo ndagira imagination muri rusangi y'ibintu les sons mu masonorité ibintu bica mu matwi ngaca n'imagina babandi bambonye nogira kandi gute kugira ngo mvyure imitima yabo kwivyura et puis créativité je ni buri mwanya ndayikorera ko cyane ngaca n'imagina okay vyagenze gutya nagize gutya no hindura gutya umutima wabo no uvyura kandi basi uko niko je ndabigira je fais la musique bivuye nga bikaja ku mutima wundi muntu so chaque fois mba ndiko ndiyumvira kuvyura umutima wiwe ibimba vy'umubiri ibimba vy'umubiri ngabivyura guhera ku matwi ku maguru bo ego ujya musi waririmbye indirimbo abantu benshi barenderanye igishika yitwa ishema twavuga ko ari nka mutoya wa mushoma benshi baravuga ati none ino ndirimbo itanguye concert gute umusaza dutanguriye ibintu bishashe indirimbo irashikira abantu kugeza nabaye gusaba iririmbo rya kabiri ijya ndirimbo ko iri kuteba kuyiduha KIDUM mu gihe wabonye n'abantu yiririmbye bafashwe n'amashanyarazi bo shema na mushoma bifise histoire zisa kuko bose babiri n'abagenzi mushoma n'umugenzi nejo bundi Kigali Imana yaduhuje kandi atarandevu twapanze duhurira ahantu atarazi ko ndi ngaho naje narizi ko ari ngaho tuba turahuje ahubwo dupanze randevu vyarapfuye shema yakorana na mushoma bose kandi kugira ngo nandike zijya ndirimbo ni bintu bambwira kuri telefone ujya ni telefone n'uyu ni telefone histoire ni histoire zerekeye ubuzima bwabo hanyuma uyu niko vyagenze n'uyu niko vyagenze difference gusa nuko mushoma ari mushoma nyene bubu yitwa mushoma Joseph ego yariko asabira mukuru we agira kore mariage w'umu adventiste ama histoire ukuntu bahuye n'uwo bagira bubakana ariko shema we niwe direct bon je ndibaza yuko ahubwo shema igiye kuba grand frère wa mushoma tubwire rero mushoma iyo histoire yageze kwiyumva gatoya mwakorana ama concert mu Rwanda ico gihe nubu ego tumuramutse cyane ego turashari ngaho nyene histoire ya mushoma iratanguye yayikubwire ku telefone tubwire byari bimeze gute ariko ndege nije naririmbye kuri mariage kwanza ya mushoma 2005 naramuririmbye kuri mariage yarongoye umurundi kazi twa dance bon acha tuba abagenzi atangura ikitwa East Africa Party ndamushigikira ushika gishinze imizi bon nije nakoze mariage ya grand frère we indirimbo iri eternel naje nzoyisiga ku isi mushoma ni histoire yo kuri telefone bon yarabizi kwizogenda gutyo nawe twese twaratinye gukora video yayo kuko twibaza ko yavidukorako bon ari shema yari umukozi umupartenaire mu vyakazi kuri mushoma ibera mu Bubirigi lui aussi pendant ce temps là il était mon ami yari umugenzi uko ngiye mu Bubirigi turahura bon aramati histoire yanje meze gutya ndakwereka ndakuvuga uti umuti wewe cheza na mimi kambali wewe écrivain umwanditsi parolier nyene amajambo nyene verbe infinitif nyene rivuga infinitif et présent ndamwereka bas ubu je suis vraiment très fier kuko iyo ni inspiration iva ku wundi muntu d'abord ndabashimiye bose babiri baranyespiye kandi indirimbo ya shema izogira 6 vouloir ou pas izuba ryaki imvura igwe izogira 6 biriko biraza ku yindi poem idasanzwe abantu batarumva shema vraiment na regrette sana na regrette grave lakini na regrette sana KIDUM wewe ndo wajatoa release mkubwa itatoka
nini ndirimbo yambwiye ngo azondirimbira kuri mariage yambwiye ngo azondirimbira ngo indirimbo iryoshye kuri mariage ndamubwira ati sasa mzee sasa sukuwe president wa komite ya rubanza ngo nta mwanya mfise concert nyinshi ni ngorane mzee ndakuregrete moya nacho we abakoreka abantu banza urongo umugore kazi hauna momi ushanza sina momi una reclame mariage ni ngumuntu akubira ngo urushato rwa yangwe tuzogurisha ngaye nayo turica kwanza tuyice kwanza ariko muze tukirigaho nyene tuishe naho nero wowe uri umwana kwera ufata mikro wowe uri umwana ufata mikro bo kuronga umugore n'ibindi bintu mugure oya reka kwanza umugore reka ndaguha impanuro kuri mikro uzi urondera umugore uzi yuko azokurikiza iverbe kugorora agufasha kugororoka ukishinga cya gihimba cy'umubiri cy'inyuma ukishinga inzobe ukishinga ibigezweho amapiano uzoronga irivuga kugora irivuga rizoca rihinduka kugora canke kugogwa kuko uri kuracagagura iryo zina itsitso ni ryarindi ni gora itsitso ni gora petit attention asante sana vie attention abivugiye kuri mirwa ko azoza kuririmba anzengende umugore wa verbe kugorora ariko karonga amagogwa attention asante sana impanuro nziza cyane muzee ndakuramukije mu gishinwa cancoye cyahe nuvuge nufate micro ibaze ngo ibyo turonga ngango ni vya vrai utaza kuregrete turacari gaho nyene ni KIDUM amaze kubaho imyaka myinshi cyane ari indirimbo nyinshi z'urukundo uri umuririmbyi wa mbere no vuga haba mu karere maze ufise hit nyinshi z'indirimbo z'urukundo atagishego kirimo je souligne ajya amajambo wandika ufatira kuki kugira ngo wandike amajambo umuntu wese asura kwisangamwe niyo bitaba byaramushikira avuga ati naribonye kubandi ahubwo vyitege bigira bize cyangwa yadragisha bon ndafata umwanya gusa nkiyumvira cyane ndafise umwanya wiwanje niyumvira bo ndi mu bantu gutya ndatwenza umuntu atwenza tumba mfise amabrage menshi atagira ukwangana ariko ndafise umwanya wanje kuba serie aho niyo ndafina n'umuntu turashari ngaho nyene KIDUM watubwiye inkuru ya Mushoma ndakene kumenya ijya ndirimbo mpora ndirimba muri reggae muri karaoke urajyo ko wingeno yawe kumushaha yama mu bitekerezo byanze nakunu kunu mwenyura ntiwavuze gutwenga cya ndirimbo nabonye amambora amakonseri misi yose ivuze n'abaje batukana bashatangura gufatana indirimbo yitwa itara aho mbwira ubona kunze ndi umubu ni wakwegera sinzo wicisha amaboko urusasu ati muzojana oya nzorasa ndumutire delete papa ndi badahusha babudahusha bon kwandika kumushaha par exemple nari mu rukundo rwinshi cyane hariyo iyo kumushaha akaba ihorere nukagira umutima uhagaze ahubwo Imana ishimwe cyane ndashimira Imana kuko haheze nk'iminsi itatu ata ijwi ryo kuririmba afise kubera fatigue kubera test ya corona yamaye allergie bagashize mu izuru hariya akaca kagenda gukoroga umutsi wo kuririmba bon ariko kubera wewe sinzi ko ari kubera wirabura cyane allergie yaciye yiruka ica widirisha ega sigavuga ngo twirabura kuko turabamenye umushaha ihorere nari mfise ibishobisho vyinshi cyane nari nakunze ico gihe les sentiments d'amour j'étais trop amoureux à cette époque-là bon nahuye n'umuntu ndamukunda sana bon caninjira muri profondeur yo kwandika gushika none nangura kugira ubwoba yuko no hava ninjira muri monde nazi yari navuye ngaho canandika izindi nja mu Giswahili ndica abantu kabisa barapfa barahwera tena nashobora kuririmba nk'igihe ca haturudi nyuma kichuna sherekea amasutiye
bayatangaho kuri sene nuko nakijijwe gusa bahuye warakijijwe reka nuko nzi Yesu. haleluya. Nari gusanga nataye umurongo ariko chaque fois hariyo succès ije ndafise ibanga ngira niyo mwanya nishira hasi cyane, niyo mwanya ibintu vyose mbona ko ari bisanzwe, niyo mwanya mbona yuko vyose nubusa, ariko bamwe urabazi nga amaguru acaja mu kirere ahubwo hari n'umwanya yiyumvira ko yabaye Imana ariko jewe bigenda mu gihushana. Plus il y a des succès, plus nigira muto. Ni KIDUM umwana yashitse ku mugaragaro Estanish tubona ariko arakura cyane muri kino gihe. Yaheruka muri Congo muri festival. Ubu twamoye ku mafish azoririmba muri Sweden na Alade n'abandi barivyi benshi bakomakomeye. Turacari ngaho nyene. Ujya muntu vyageze gute ngo detect iryatala mbe waramubona mu kazo shikashi itsega KIDUM. Bo ari ibintu bikorwa n'Imana tu jewe nabonye asubiramo tu indirimbo yanje telenovela ndamugomwa ntazi se ntazi nyina ntazi nabo bavukana bo ujya nyita papa abantu nibaze baracyagosha turati n'umugore wiwanje azi ko Estanisha ari umwana wiwe bo icyo nabonye nicyo muri ko murabona ubu cyane bibonye kera ashobora kwivugiriza gitari, ashobora kuvuza piano, n'umwanditsi kiririmba neza kandi cyo kiraririmba gifise charme kigatwenga neza kandi kigaca gitwenga neza. Alors qu'est-ce que tu veux encore? Kigaca gitwenga neza. Wewe impombe ukwese kera muri kote abakobwa kote femme ninde yo reka nihorere sishaka gushwana misi taki mashwano turacari gaho nyene hari nundi yambwiye ati nta wundi mwigima dufise nk'ujya nivyo abandi barabiza ariko Estanish nawe basko nigeze kumusanga umunsi umwe ariko araproduce indirimbo numu producer ikindi naco mutazi arazi guteka nicyo bituma afise umugabo narazwenga ujya oya ndazwenge iwawe oya yaragutekeye KIDU uri kurondera amajambo ngena amajambo navuze ko meze nka papa wiwe ari muhira no yacagira turacari gaho nyene KIDUM bikobiza n'indi mpoem idasanzwe igiteramo turakibonye ku munsi shaka kuzogira ikindi cyo mukinama cha bye bye vacances ugukwezi nyene oya moi je vais me programmer umuti wibanga nuguhora turacari ngaho nyene KIDUM biriko bizana iyindi mpoem idasanzwe turacari ngaho nyene uraje ndwi mu mwanya muto ufise twaherwa kubona mu gitaramo cy'Imombasa abantu bararyoherwa uragarutse kandi kutujyera mu Burundi basi tubwire igitaramo cyo muri Miki ku munsi wa gatandatu wakibonye gute public yaba wewe des semaines à publicité franchement parlant de grâce ari umwari mutwari tufise igatara yakura kuvuga de grâce franchement parlant 2 semaines à publicité résultat ngijya tuvugisha ukuri kandi concert ya association iri non profit sans but lucratif voilà mu gifaransa niko bavuga yego bikagenda kuri les artistes benshi hanyuma iyo esprit yo kumotiva ba diaspora burya twebwe abirabure mentalite badushizemo sinzi ko ari abakoroni nukwanga Afrika no kuyihunga ariko rero sasa il y a des gens batangiye gutahura yuko ils appartiennent ici ani wabo turavuga wari kumwe n'abatoya bawe abana wareze wafashije FIZZO waramufashije SatB waramufashije namwana kirimo kandi ego namwana kirimo bajya bose namwana kirimo ce sont des gens qui sont adultes bon ivyo byo kwa matwe turavuga ivyo ça c'est du passé vyararenganye turacari ngaho nyene bamwe nka FIZZO vraiment asiga afasha abandi il a bien fait
asigaye afasha abandi, asigaye ari umuntu akuze afise born to boy, abandi bafise empire, abandi bazogira mukenge, abandi bazogira too much. Turacyari gaho yene uravye ingene wabasize n'ingene muswegura kuri stage, nike kintu wishimira kuri aba petit guhura kuri stage mu nabandi waramaze umwanya hajya babona. Ikintu je no kwishimira nuko malgré les difficultés bahura nazo ngaha mu Burundi, umuziki nturapfa. Mbo niki ni vya bindi navuze umenga twigishije kwiyanga no kwangana. Nitwiyemera tuvuge tuti tupresenta ibi. Cyo umunsi umwe ari umusirikare mukuru yanumiye mu ishuri ry'abasirikare i Nairobi. Arambwira twebwe turaba officier twiga kuri college defense, Karen college defense, ahitwa Karen. Ati rero kira gihugu cyose kirafisa abasirikare cyaseruki biga nga, kandi tugaca twerekana hari umunsi tugira expo tukerekana ivyo wacu mu mutwe mu mutima w'iwanje nazi none abarundi twerekana iki, kuko na jewe muri jewe umenga hari ikintu kidahari tuterekana, tudashobora kwerekana. Sasa no mu muziki mu bibanza ngibi touristique bigenderwa n'abantu, hako abantu bibwiriza ati uniyo mwanya kubera ko abantu basohotse tubumvisha ivyo dufise, umenga ntabiriho, umenga bidutera isoni, umenga hari ingorane hageze kuri ico kintu. Bana boy ni uca wumva nga inde bose kirese abi wabo. Turacaringa mara izo kari sawa, izo ni sawa. Kire giridwa dukije izo tugira bandanye bose kirese abi wabo, aho niho hari ingorane. Ico gituma umuziki uri muri urgence sare kanaka muri Rwakarede wugarijwe ngaho. Turacari ngaho nyene tuma duse n'abaso tugomba duse n'abasozera KIDUM. Jewe uji Nairobi ukinjira ukicara tu nambye kuririmba indirimbo 10 za mbere n'izikirundi. Abakenya barabimenyereye niko meze niko bimeze sans complexe. Mu majambo abiri hako kwiki dutangure na wewe pense à la burundaise toutefois kuko quand on va consolider la base arrière le Burundi, les pays voisins bazanga bacenga muri transit bazogenda batwaye akandu bazomenya bajya abantu bariyemera, uzotangura kumva tubaye reconi mondialement kuma ko bakongomana kubera yuko mwamaze kwitsimbataza iwanyu. Ariko ibintu vyose n'umuyaga uja muri 565 urinda uvayo bose kirese abo mu Burundi nibo bumva winjire muri lo cristal la même chose, ahubwo bashinga itegeko bibe ku ngoni habe la burundisation. Il faut qu'il y ait la burundisation. Ego KIDUM amajuru 12 simaki yashize all subjonctif, il faut qu'il y ait la burundisation, habe le burundisme mu mitwe y'abarundi. Ishati kogwe y'ikirundi, inyambaro y'ikirundi, hanyuma surtout mu bibanza touristique ibe obligatoire yuko la musique burundaise, la tradition burundaise, inambo z'ikirundi tutangura kuzibona imbe avant toute chose. La burundisation neza cyane. KIDUM like kintu cyari gikero tuvuga tutavuze indirimbo yawe twitegeye ari inyuma ya kirezi indirimbo zamyeho n'abana banje bazobikora. La burundisation nico kintu tufatiyeko uno munsi. La burundisation uhere kuri ukora dukurikirana nimburi muri Qatar, nimburi muri Ukraine, kwa Kiev area kwa Zelensky. Tu es ici, tu es obligé de parler au Kirundi. La burundisation. Tu viens travailler ici chez nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est dire aux gens igishi Kirundi. Bimeze neza cyane. Umaze kubona ko abakongomana mwavugiringa? Ils sont fiers. Bavuga n'ivyo wabo kwa kundi ahandi. Natacho bafise baguha. Barakwereka ko bambaye abakosi quand même. KIDUM umwanya mwari mufise mwatwiyebeye sana
kandi mwabanye natwe ndagushimire cyane mu mwanya muto mufise mwemeye murabana natwe mwagize neza cyane ndagushimire cyane reka ndabashimire wowe wese mwahivyo muri mwo murabana natwe gutamburira biramugaza mbese biranagwaza ariko mukatura gwa rukundo kuri mikoro juste gala KIDUM from our side black man Icishe ni black behind the camera ni Ivan uyu ni mukubito nimwiga kugira subscribe kwa kundi ahandi bukabandira ibiza byose byo kumfukoro kumva biriko birababaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista urahoshira umushiro hoshira none